twihweje ingene abanyeshure bamenye tugafatira kandi no ku bibanza dusanzwe dufise mu mwaka wa mbere w'amashure y'inyuma y'ishure shingiro, ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi bwaciye bufata ingingo zikurikira. Abanyeshure bemerewe kuja mu mwaka wa mbere w'amashure y'inyuma y'ishure shingiro babwirizwa kuba baronse n'imiburiburi amanota 68 ku majana abiri, no kuvuga amanota 32 kwijana muri iki kibazo ca leta twita concours national. No kuvuga yuko abanyeshure bamenye ku rugero rw'ibice bingana 79 n'uduce 8 kwijana. Abanyeshure bayobewe bangana n'ibihumbi 16 na 97, no kuvuga abanyeshuri 135 kuri buri komine, canke no kuvuga abanyeshure 5 bayobewe ku mutumba. Abo rero bayobewe barashobora kuza kwiyandikisha muri ya mashure y'imyuga twita ama centre d'enseignement des métiers, canke bagasaba ibibanza vyo kudubura ku mashure ivyo bibanza bisanzwe biriko. Abanyeshure bamenye iyo concours bafise uburenganzira bwo kuja mu mashure y'indaro canke kuja mu mashure ya leta yo mu gisagara ca Bujumbura mu bisata vyigisha ubuhinga, no kuvuga les filières techniques, scientifiques, indimi canke abiga ivyo kwigisha. Abo nabo babwiza ko baronse amanota 101 ku majana abiri, no kuvuga amanota 50 n'igice kwijana. Tukomenyesha yuko muri uyu mwaka w'ishure tugiye gutangura mu banyeshure tuzokwakira mu mashure y'uburaro hiyongeye ko abanyeshure ibihumbi 5. Tukomenyesha kandi yuko abanyeshure b'abatwa bashoboye gutora ico kibazo ca concours bose bafise uburenganzira bwo kuja mu mashure y'indaro, no kuvuga umunyeshure w'umutwa ashobora kuba yaronse n'imiburiburi 68 ku majana abiri afise uburenganzira bwo kuja mu mashure y'uburaro. Tukaba rero twifurije abigisha n'abanyeshure uburuhuko bwiza, tubifuriza kandi ibikorwa vyiza mu mwaka w'ishure tugiye gutangura w'ibihumbi 2024 ushira ibihumbi 2025 uzotangura itariki 16 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka.